ufise ubwanwa bwinshi busanzaye umeze uku uriko wifuza kuba nka ntuzenya mbe ninde ushaka kuba nka Rafine uriko urabwegeranya urazi yuko abatipe benshi tufise ingorane y'ubwanwa aha jewe ngaha narasize ibintu ndo nk'ubwanwa narabuze namba umutipe rero nuko mutamubona ibyanwa afise man byagenze gute uriko Isaac TV yaramfunguye agasashi kari ku maso mbona yuko kumbe ibibera muri Isaac TV nanje benshi rero barambaza ngo televiziyo ni ya Sabas kwa hiyo dina about no ubukuze oja ku mugabo kubaka ukarongora Sebona kuchamerere mwese kunza Potato TV ndakwibutsa kora subscribe na notification kugira nka makuru update ndakubwira ati au kaba uri wose umerewe neza ushima Imana utamerewe neza naho Imana irahari kandi Imana isumba vyose umugoroba mwiza gitondo ciza ijoro ryize Yvan aho ndaziko Potato TV mudukukena muri kwisi yose ushaka kuba uri kurabe kiganira ari mu ijoro twebwe ari ku murango byose birashoboka ubu dukorera kwisi yose turigume n'umuntu adasanzwe agira duha makuru adasanzwe ikiganiro kidasanzwe nibaza ko usanzwe uri umuntu kurikirana entertainment uyu muntu uramuzi vraiment bija hose kabutamuzi naho vraiment nturi update vipi bro I'm good boss utanze ntari update nari update kabisa kandi vraiment yana yaratanzwe arabe vraiment yisubireko nibambanire vraiment nibaze ko unzi nawe uri kurankurikirana Buja Today TV reka ntangure ndabaramutse bakunzi ba Buja Today TV ndabaramutse cyane ndababwire ko ndabakunda cyane ni MC Yvan mutima w'u Burundi sheko na Mr mu rugo ko ikiganiro mu rugo abantu baragikunze cyane kubera kirimo ibisutwa byinshi hasi bisutwa barukuri ariko n'abarundi twamenye ibintu uvuga ikintu uko kiri cyo wavuga ukuri ngavuze ibisutwa ngavuze ibishegu ngo yangura ateye akaranga kandi ari ibintu bibaho. No, for sure hari ibintu ushobora kuvuga ukumva yuko atakintu na kimwe kije kwigisha muri community ariko hariho ibindi bintu uvuka avuga ati wa aha je ndabizi n'umwana kiri muto ndamwigishije Yego cyane yuko abantu baraba izi YouTube n'abantu bakuze nibaza ko baba bari kuri diziwita byinshi babirekuriwe waje umaze kuza diziwita kabisa uburekuriwe byose bishoboka nka byose ubukuze oja ku mugabo kubaka ukarongora cyangwa ukarongora byose biba bimeze fresh nyene. Iva ikintu cyambere tuza guherako ni ikintu kibonekana imbere yawe. Ego hariya
oya ndavuga ngaha mu gakaraza nibeza yuko abantu benshi baraba YouTube babazi no gusoma vraiment utabizi naharabe asimbire ku ishure yungura ubumenyi byose birashoboka ni about media TV nashaka rero dusigurire iki kintu ni giki gikora gute gijejwe ibiki gikora ibiki kirimo ibiki umuntu neza tarazi umukunzi wa Budget TV atari bwamenye neza about media TV ikora gute ibiki amakurere yose dusigure kuva kuri bavuga ngo AAZ ego bon merci beaucoup premièrement reka manishimire cyane donc shimire cyane abafana ba sanzwe bakurikirana ibiganiro byacu bakurikirana amareresi yacu kubera ko nandi umukinyi w'amareresi ndabashimire cyane ku rugezo ruteye ubwoba inorogo mubona ngaha ni televiziyo nshasha televiziyo izananye inguvu zidasanzwe ni televiziyo ije guha akaryo keza ugwaruka gusohora impano zabo kwerekana impano zabo ni televiziyo nziza ije guha akaryo novuga abantu ze abanyamitahe abikorera utwabo kumva yuko boshobora kuronka aho bavugira kuronka aho berekanira utuntu twabo ni about media TV benshi rero barambaza ngo televiziyo ni ya Sabat kwa ino zina Sabat no yego mumenga harimo ikintu kitwa cy'isabato si Sabat ni Sabat isabato ni Sabat imba ntihende ntombati hama iyi ni Sabat ni kirimi taramenyereye cyane gisigura imana nye n'ingabo ibintu byanje byose nabishize imbere y'Imana rero ni televiziyo imana nye n'ingabo Sabat Media TV rero aya makule arafite icyo asigura ana yuko hariho noir hariho rouge hariho bleu hariho jaune yose arafite icyo asigura aya ndashobora gusiguramwo amabara abiri gusa blada je nkitangura kuyumvira bino bintu ari abantu benshi nagenda hanuza bo bakanyereka yuko inzira ngo mafate idashika kubera twatujaruzi twiki abarundi ntidukunda dutera imbere abarundi dukunda je nkunda Simon nzogume ndamubona handi nyene abo mu boss donc abe umuntu ari hasi cyane azoguma ndirira Yvan minapigika nipata cyo yatadimire rero ino couleur rero iyi couleur noire nashatse kuyishiramo kugira ngo igihe cyari cyo cyose nzobaho kuri inosi inze ncire umugani rero navuga rero yuko Isaac Classic twayade cyane arampa iminyuro arambwira ati mon petit cyanga kugira ngo ushobore kuroranirwa mu buzima impanuro yampaye nzozigendera kandi impanuro yampaye en fait yampanuye nk'umukobwa ariko ayinasenge buca aja kubaka nani nzo mpanuro yampaye uyu mwanya tuvugana muri Isaac TV nkeneye ikintu ndagenda nkatora nkeneye icyo nkorayo ndagenda nkakorayo ntacuka na kimwe kibi gihari hagati ya Isaac TV na Sabat Media TV cyangwa hagati ya Isaac Classic naje kuko ico narahiye kuva amakazi nambye ati jewe sinzoguhemukira nkuko abandi baguhemukiye point Iva ni Isaac yashe kunguka iradio ni ikintu kiza cyane wari kuguma mu gihe yungutse ikintu nk'iradio cyangwa wari gucuvayo uretse yuko nibyo nakubwira ati Isaac Classic si wa muntu ashaka yuko agumana abakozi gusa batagira aho bishikanye sivyo ni wa muntu ashaka umukorere ariko muri uko kumukorera mu profite now like ushobore kwishikana handi hantu urumva rero kubona yaruguje radio irevre ni good news ni gikorwa kiza cyane ni intambwe nziza cyane uravye imyaka Isaac Classic afise n'igikorwa ariko arakora cyangwa n'ugwego ariko arashikako urabona yuko ari umuntu afata umwanya wo kuryama ariko ariyumvira pana kuryama sinziriye rero kuba naravuyeyo rero ni intambwe nziza byanyuguruye inzira nyinshi iyo ntaje muri Isaac TV uno musimba mfise Sabat Media TV ntanguranye n'abakozi batanu no musi ni kuvuga Sabat Media TV yabonetse kubera muri Isaac TV stade kari umuntu yakumenye hari yaguha support biciye ko yakubonye hariya sivuga uko Isaac TV yaramfunguye agasashi kari ku maso mbona yuko kumbe ibibera muri Isaac TV nanje byoshoboka ndabiklay kubwiwanje Isaac TV twakorayo turi bangahe hafi itimu y'abantu 7 nanje ubu nkoresha abantu 5 jewe mvuyemo umva ni intambwe iteye ubwoba kandi n'urugendo
ruteye ubwoba cyane mu gihe ntoronka abantu bafata mu mugongo kubera ko inzira ni ndende brother wanje igifungo amafru aracari menshi avuga iki basi ku ivyo yavuze iki niki ukongera ku ivyo yavuze canke woshimangira ivyo yavuze Isaac ya kuco yavuze cyangwa ku mpanuro yampaye yambwiye ati Iva icyambere na mbere mu buzima uze wirinde ibintu bitatu icyambere uze wirinde ibiyayura mutwe wirinde kugendera mu nkumi cyane urumva hama kandi uze wige no kugira ubwizigirwa muri wewe ati ivyo bintu bitatu bizogutuma ushika aho utoshika rero ivyo numvise yuko byabaye nk'isomo cyane kuri jewe kandi niyo base yanje yo guca mvuga ati byose birashoboka mu gihe nushiramo effort kandi byarashobotse Isaac Classic Isaac TV merci beaucoup mwarankuye ahantu muri abavyeyi banje mwarankuye ahantu aho nshitse ni mwebwe naho nzoshika ni mwebwe kuko iyo tutamenyana simba ndurundi Iva impira yawe tiko turabona na abastare batandukanye abantu bayigura uyibaha ku buntu kugira About Media TV imenyekane canke barayigura Simon ntufise abansi gusa urafise n'abakunzi mu mazimisi mwana amaposta atandukanye ku mbuga zitandukanye ino mipira turiko turayidandaza ku bantu bashaka kudushigikira ku bantu bashaka gushigikira impano zacu barayigura bakayambara si twebwe tuyibaha for free oya barayigura bakayambara na cyane yuko twashize kuri prix normal kugira ngo abakunzi bacu abafana bacu bashoboye kuyihurumbira badufashe ko uyu mupira wambaye Simon ukaja mu Kinindo bazovuga ati ni About Media TV kandi bizotuma ino televiziyo igira irindi zina bitume mudushigikira muri ubwo buryo abakeneye kudushigikira bose rero tubasaba yuko botanga commande y'ino mupira muri yantu mbere yo kudushigikira murazi yuko turabuba cyane uko biri kose cyane niyo mpamvu nyene mnacavuga ati urasha kuba umusitari kugira umenyekane ukemenuka aho muha ku buntu bon oya kandi birashika for sure kuko hariho birashika tu nawe no guha ku buntu kuko umbwiye ko wabuze amahera yo kugura kandi uri umufana wacu udufana nawe no guha ku buntu c'est simple none wewe ntushobora gusororera umugenzi ukaratakaza na 100,000 nteswe umupira wa 25,000 30,000 okay kuba ukeneye address kuba ukenera check contact ni ya nimero nyene contact ni ya nimero nyene baturondeye byose bacu babironga niva tubona muri TV online ya Rukundo Music TV sanzwe kina filime ariko kina filime Blender Guhemuka ufatanya guteka akazi ko muri About Media TV n'akazi ko Rukundo Music TV ko gukina filime bon filime ni impano yanje nagiye kuvumbura yuko mfise nteba ariko Imana ishimwe kubera ko ugwego ndiko ndashikamo biriko biranshimisha cyane hamagenda umu MC ndumumenyesha makuru ndumukinyi wa filme kandi CEO wa televiziyo yanje kandi byose biranyorohera cyane kuko byose ni impano zanje byose ndavyumva biroroshe tu muri Rukundo Music TV ni TV irimo team imeze neza cyane na tubona harimwe abakobwa benshi papuro y'abahungu nigombaza ati kubeki harimwe abahungu batatu gusa abakobwa bakari ushika nko ku 10 habuze iki kugira abahungu mube benshi je nibaza yuko ni organisation y'abasanzwe barongoye ni organisation y'ubuyobozi bwa Rukundo News TV hama abahungu turimo brother abahungu turimo ahubwo ugiye kubiraba neza abakobwa badusumbya babiri gusa abandi ubundi urumva yuko twikwije Film Blender ni film iri kirakundwa cyane na film Guhemuka ni strategy mniko murakoresha kugira film yanyu gumane kajya kanovera uko bukeye uko bwije strategy ya mbere novuga n'ubuntu Imana iri kiratugira tu kuko hari benshi bari kwarakina ama film menshi meza aho gasanga ntari kwarakurikirana rero twebwe sinovuga ngo hariho strategy tuko turakoresha cyane uretse gusa gukorana umwete no kumva wo gukora donc kugira vivacité y'igikorwa uri kurakora kandi nongera ntera n'intege n'abandi bakinyi bose aho baherereye bo mu yandi matimu yose bari korakora neza industry ya film mu Burundi iri kiragera ku yindi ntambwe kandi nongera ndanasaba abasha Rukundo News TV mudushigikire cyane hari ibikorwa byinshi byiza turashobora guserura ariko version bizosohoka kandi bizoba bisa neza cyane inyuma ya filme Guhemuka inyuma ya filme Brand hari ama filme rero meza
eba it will be fire agomba azazomera ndasha Iva tugarutse kuri aka kazi ko kumenyekanisha ibikorwa canke imico kama canke ibikorwa by'imico kama cyane filme canke ibindi bitandukanye ari abantu batangiye kuvuga ati abamwishima ko baduteranya barakora ikintu bashaka Vyose ntibarabe inkuru bakora bakavuga ibyo byose kibagatiranya umuntu bakavuga amabanga y'umuntu ico kintu kivuga kiki bo jewe novuga yuko muri abo bamenyesha makuru premier imagine harimo umuntu wese arafise carrière yiwe irevre carrière yanje ni journalisme sivyo ariko twese nitunganya professionnalisme niko nakivuga nitunganya uburambe nitunganya manière dukoramo akazi je mu bakora amabase mu bakora ibigano by'ububeshi byiki muzobiraba kuri televiziyo yacu jewe sindiyemo nico gituma tacino bivuga ko birebire gusa bo babikora nyene ni bumve yu akamo kabafana kuko ibyo dukora byose tubikora kubw'abafana ya Urumva nkubasha kuboneka nk'amakuru ukavuga ati mama Sandra nk'akarorero ati yakwanye n'umugabo avuga ati aya makuru bariko baragwana ugashimenya ubwo nyene ukavuga ati amakuru naza kuyafata naza gutwika urika kuza kuyafata oya ibyo ntiworeka kuja kuyafata twanka ajya makuru atari hari amakuru zamo ngo bakobwa ngo bateranya madango bakobwa ngo bagize kuno bijya sivyo ni ibintu ni nyina mico urumva rero umuntu wari we wese abafise sinda bafise ukuntu wewe hariho ukuntu uri kurakora muri Buja Today TV nanje hariho manière yo ndiko nashaka gukora muri About Media TV umva ce sont des deux choses qui sont différentes bidashobora guhura en fait ikindi kandi hari amakuru menshi y'urusako amaze misacicikana kumugangurukana bumenye na cyane tukavuga mwarumvise nk'ikiganiro ca Mimi hapo shime kone kubahuze bubakana kavuga ati je Mimi twahora tubana kunuku yakoze ibi nibi ari yorobe kunuku mu nyuma haravugwa n'ibindi by'abandi muri filme ndundi harimo urusaku wibaza yuko ibintu bigiye kwenda kandi rero abarorera ari ukuntu baba bibaza yuko ujya muntu ariko ujya mu kinyo wa filme iyo batandukanye n'ubuzima bwiwe babona hari ikintu kitari ciza kimubayeko bagaca babona bo kwanka n'ibikorwa asanzwe akora bo je nibaza yuko ibyo dukina muri filme dukina ibibaho ariko ntidukina ibyo twamwamo Roma abantu rero bakiwe gutahura yuko filme tuyikina kugira ngo tunezereze abantu twongere tunabahanure twongere tunaruhura abantu ariko donc tutibagira yuko bijya bintu usanga tuba turiko turakina muri filme donc ni ibintu bisanzwe bibaho dans la vie courante mu buzima busanzwe bw'abantu ni ibintu tubibaho rero jewe ninakina ndikizombi ntibazoce biyumvira yuko nsanzwe ndikizombi cyangwa umupfumo siko biri ni mugihe usanzwe ukina tukana uri kurakina filme ukinira umuntu mwiza ariko nk'ugasha twumva nk'amanyanga wakoze hariya pembeye nyene y'ubuzima bw'ukuri bo bibaho sindabihari ariko uzura ibyo nzokora mu buzima busanzwe sivyo ariko ntuzura ibyo nzoba ndiko ndakora muri filme ninabikora byo mu buzima busanzwe ukamenya ukuri vraiment uzumfate uko wishaki ariko ibyo muri filme vraiment muzomenye yuko ari message turiko turashaka gutanga tu umva muvuga ko muri nyenyeri hama mugaca mugenda mugakora ibindi bintu atari vyiza hariya pembere ngo bukagenda ari ukubita nk'agakobwinda ugaca umwihakana byaje habona abantu abafanizi bagaca bakwana ya birabaho tu birabaho ariko imana iturinde ongeye natuzigame ibyo bintu bize bitubeko kubera ni kibazo gikomeye n'ukuri kw'Imana ndatanga wize yubahwe Iva uri kuraraba filme ndundi ari ahantu igeze nuvuga ko igeze ku rugero rwiza ariko biracagoranye kugira agafaranga kaboneke nko mu bindi bihugu abakinyi ba filme usanga abantu babayeho neza binjiza amafaranga menshi bibaza ko mu Burundi ikintu kikibuze yari icaye kugira twumve ko ari akazi kinjiza amamiliyoni nk'ibindi bisata reka manze nishime cyane nongira nshimira n'abakinyi b'amareretse aho bari hose aho bari bigirire bravo filme ndundi uko zari ziri mu mwaka uheze uno munsi hozi urugezo rwari ziriko uno munsi siho ziri uno munsi urana yuko hariho intambwe abakinyi b'amareretse bariko baratera uno munsi urabona yuko hariho intambwe abantu basanzwe bagira tuno tugenegene tw'amareretse bariko barashikako bariko baragura amamodoka bariko baronka mu mashira hamwe babera aba brand ambassador bariko barashika ku rundi rwego ko baronka abantu babizera biba n'ibikorwa bariko barakora nibaze rero yuko ni bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu none nka Mr Samiro Comedie niwe nahora ntanga ko akaruro cyane Sami n'umuntu wa mbere akora ibikorwa byinshi ariko n'umuntu wa mbere afite abantu bakinye bamushigikira
wibaza ko biva kuki wewe wibaza ko biva kuki en fait nivyo mba ndiko ndakubwira rero uko biri kose aho twarejo siho turi no munsi uno munsi jewe ndashobora kwigurira ipantaro ku mafaranga nkuye muri film ndashobora kwizegwa n'umuntu kanaka kubera visibility yambonye muri filme kanaka urumva nibaza rero yuko aho twahoze ejo siho turi no munsi kandi petit à petit bizogenda biragenda neza tu ni ma competition amagenda arabara mu Burundi ya film ariko niko ndamaza Sami ko kubiki abakinyi barukundo TV canke aba barukundo Music TV ntiko turababona mwajya ama competition menga harakagwe kajya ama competition abandi batarimwo bumenga muri bumenga ukuntu bakorana ndavuga bajya abakinyi bandi nk'akarorero baranaboneka banashaka kubera iki mwemenga nti muri mwenga namwe muri mukandi kagwe kiwaje Samiro Comedie Rukundo TV News nani matimu ntaboneka mu competition kandi na Jesse mboneka for sure ariko nagomba kubwira ega we ni ugitangura ega we utanguye vuba no sivuga ngo niho ngitangura ngo ntanguye vuba ko umwaka uri mu guhera ndabitanguye ni kuvuga ni kesho gusa yo kumva gusa yuko uri muri mood yo kujya muri bijya bintu kandi nagomba kubwira yuko ingunguru yuzuye uyijegeje ntivuga ariko iyituzuye ugize ukuntu ikivuga nkoresheje ikirundi murambo barira ndahejeje ego gusa ni mu gihe twobona abakinyi ba filme ndundi bose ari bamwe bahurira mu filime imwe ariko umenga bamwe musanga bafite akagwe kabo bakina kwabo nabandi akagwe bakina mu kwabo ibyo jinda bishima kubera ko mu ishure hatabayeho ubu wa mbere n'ubu wa kabiri n'ubu wa gatatu sindi cyo twagiye mu ishure gukora reka nyene utwo tu groupe nyene biro groupe hariya na hariya kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza donc tube muri competition bien sûr dukore hama uzonanirwa no muri game avemo je naje ngo waninjiye muri game very soon televiziyo yanjye dotangura gucaka ama filme yo hano nk'ubu Yvan uri muri film uri muri journalism ntego wifuza ko ba successful gusumba handi hose kuko hose no wozi bunyingiza umuntu araguhitishijemo titora hamwe nana hamwe no bigumamwe byose yakubwe titora kimwe no gumayo filme ndayikunda journalisme ndayikunda cyangwa baragwaye sponsor agati shaka ndagufashe muri kimwe muri ibi yo gufasha mu cyahe izo sponsor z'ama condition hazo nkenene wewe mfasha mu mpano ziwanje mfise kugira ngo ushobore kunduda kuko ngo ni kuvomera zose ngo ntawuzi izotangura kumera ndashobora kumva yuko uwo ma sponsor muri journalisme or kugasanga niteguriye gukirira muri film c'est possible nico gituma rero jewe vraiment sha wapi kweri jewe asinzi Iva shaka turangize akajambo kamwe kubakinyi b'amareresi kuba journaliste kuba fans bon aga jambo kamwe ijambo kakajambo nikaba ijambo kubakinyi b'amareresi nababwira ati kuhaje cyane muri ko mubikora neza umwese mu butandukaniro bwacu wihamashi kubera kurashoboye iyo esprit yo yagize yo kumva yuko woje imbere ya kamera ukiyumvira ikintu ukakizana kugira ngo gifashe uyu nuriya no gutera intege nkavuga ati kuhaje cyane imbere ni heza akajambo bafana bacu bafana dukunda ababosi bacu bapapa bacu bamama bacu je no bitwa yuko muri baki basumba banje icyo no basaba ni gushigikira impano zo gwaruka ntimushigikire jewe gusa shigikira Avuze Today TV shigikira urundi gwaruka riko rakora ibikorwa bitandukanye ariko tutibagiye basha ni About Media TV genda vraiment wandike kuri YouTube About Media TV turachafisa ababone ba Kenya by the way turachari hasi cyane genda wandike About Media TV musonde kuri sabone hama mubonye ikiganiro basha mudufashe partage mudushigikire hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook page ya Facebook ni About Media TV murasanga kama kuri atandukanye ivyo tuba turimo byo tuma tubi postinga ko kugira ngo mubandanye mwirira show ndanabamenyesha neza yuko hari n'umumenyesha makuru azodaramfasha ibiganiro byacu version nzoba presenta nibikoko byinshi byiza biri imbere ndabasabe rero please ndabafukamire baje ndabasabe vraiment mudushigikire kugira ngo twese dutezanye imbere murakoze cyane baza ko bavyumvise ari kintu kubaza nta kubajije ukivuge cyangwa wewe wifuza kumbaza ego mbaza nakibazo cyangwa ukivuga kubatakubona ofise ubwanwa bwinshi busanzaye umeze ku
uriko wifuza kuba nka Ntuzenya mbe ninde ushaka kuba nka Rafine uriko urabwegeranya urazi yuko abatipe benshi tufise ingorane y'ubwanwa aha jewe ngaha narasize ibintu ndo nk'ubwanwa narabuze namba umutipe rero nuko mutamubona ibyanwa afise man byagenze gute uriko ikindi naco Rasta jewe ni ryambere mbonye uje wambaye ikabutura kandi kabutura iragutoka sana tuzurambaye ikabutura yeah thanks sana yeah ndagushimire cyane Yvan nizere yuko vuba cyane tuzogaruka tukubaze ivyerekeye muri It's About Media TV tubwira aho bigeze zijya service yuko ziriko ziragenda neza utubwire nakazi ka movie yeah merci sana tubashimire cyane It's About Media TV Buja Today TV mudushigikire twese kugira ngo twese tere imbere turabakunda cyane ciao ciao thank you very much thank you too